Mwaramutse canke mwiriwe bivana mwese aherereye. Uyu munsi tugiye kubabwira ingwara ya scolinophobia, ingwara ituma umwana atinya ishuri. Ni kenshi ukunze kubona abana bakiri bato canke ndetse n'abantu basanzwe banatinya ishuri, ukibaza ati mbega abantu batinya ishuri bigenze gute? Ugasanga ni wa muntu aritinya ku rugero ruteye ubwoba, atari kuritinya buke, ugasanga ni wa muntu aritinya cane, ahubwo ku rugero ruteye ubwoba, ukibaza ati mbega ibi ni biki, niyihe mpamvu ituma atinya ishuri nk'uku? Ariko ibintu byose umuntu aba ariko arakora, yaba ibyo bituma umuntu atinya ikintu, iba ari ingwara iri muri we. Iyo ari ingwara iri muri we, nuko rimwe na rimwe tubanza kuvyibagiza ntitumenye, tukagira ngo ni ibisanzwe, ariko kenshi iba ari ingwara iri muri we. Menya rero vyinshi kuri iyi ngwara ituma umwana canke umuntu atinya ishuri, umenye ati mbese iva kuki, mbese yoba ivurwa, mbese ivyayo vyifashe gute? Ariko imbere yuko umviriza nca ndagusaba ukore subscribe canke se abone nimba utarayikora, kugira ngo uzoze urakurikirana ibiganiro vyinshi vyiza vy'ubwenge biza biraca kuri iyi channel iminsi yose. Nimba warayikoze nawe ushireko j'aime, commentaire na partage, ndetse nimba hari ico ushaka ko tukubwira, nimba hari ico ushaka ko tukubwira, nimba hari amateka ushaka ko tukubwira y'abantu, vyose turashobora kubikubwira. Scolinophobia ni indwara ituma abantu batinya ishuri ndetse bakumva batewe ubwoba bwinshi n'ishuri. Bivuga ko iyi ndwara ishobora guterwa n'uburuhe canke umunaniro umuntu canke umwana aba yatewe n'ishuri. Ikinyamakuru citwa Everand Clinics gitangaza ko iyi ndwara ya scolinophobia ituruka ku bintu vyinshi bitandukanye. Bivuga ko iyi ndwara ituruka ku bintu vyinshi bitandukanye, ariko nanone ikayifata cane abana, nubwo n'abakuze ibafata, ariko ku rugero ruto rutari nk'urw'abana, ndetse ibangamira cyane abana bagomba gutangura ishuri, haba mu mashuri mato canke mu yisumbuye, hamwe umuntu aba ashaka guhindura cycle, nimba ashaka kuja muri cycle superieur canke atanguye ishuri, hamwe umuntu aba adashoboye kwakira muri we ihinduka rigomba rimubeko, ahindura amashuri aja canke hariya. Hari n'abatinya kwiga ku mashuri kanaka, iyo bamusize kw'ishuri agatinya kuryiga bigakomera, ngira ngo benshi murakunze kubibona. Iyi ndwara iyo yafashe umwana ituma atinya bikomeye ishuri, kubera impamvu aba ariko yiha wenyene. Ni ibintu ashobora kuba yiyumvira wenyene, ugasanga nabigusiguriye mbere ugasanga ni ibintu bisanzwe, muga kuri we akabona ko ari ibintu bikomeye cane, akabona ko ari ibintu bikomeye bituma adashobora gutonda kw'ishuri, ariko adashobora kuzisohora cyangwa avuge impamvu atarimo kuja kwiga. Hari igihe bimutera isoni agahitamo guhora, agahitamo kubihora, kubera yuko hari ibintu usanga binatangaje, bikubwiye wowe umengo uhapfutse n'amutwenga. Abahinga benshi bemeza ko iyi ndwara ifise aho ihuriye no kuba umuntu afise ikibazo cyo mu mutwe canke ico bita désordre mental canke mental disorder. Bamwe mu bana baba barwaye iyi ndwara banka kuja kw'ishuri, bagatanga impamvu zitandukanye, ndetse kugeza n'ubwo bamwe bigwaza bakaremba. Ukunze kubona nk'umuntu ashobora kwigwaza iyo bashatse kumujana kw'ishuri akigwaza, ndetse akarondera n'izindi mvo zotuma adatonda kw'ishuri, canke izindi mpamvu zitanashoboka zituma ataja kw'ishuri. Mbere birashoboka nuko naje no kwa muganga. Abana canke abakuze iyo bafise iyi ndwara baba bumva bosiba kw'ishure kandi ata mpamvu yumvikana bafise. Nimba ukunda kubona umuntu asiba kw'ishure ata mpamvu yumvikana, nimba nawe bigushikirwa asiba kw'ishure ata mpamvu yumvikana, menya ko ufise iyi ndwara ya scolinophobia. Iyi ndwara yo kwanka kuja kw'ishure ifise aho ihuriye n'umunaniro, uburuhe canke stress biba mu muntu, bigatuma ibintu bimwe bimwe avyanka cane, ibintu azi ko bimusaba imbaraga canke kwirwanya, ibintu biza bimusaba inkomezi nyinshi canke kwirwanya, bigatuma umuntu yumva umenga aravyanse, bigatuma umuntu atavyiyumvamwo. Ushobora kwibaza uti ninde ashobora guhura n'iyo ndwara ya scolinophobia? Abahinga bemeza ko iyi ndwara ifata cane abana bato kuva ku mezi 18, kuvuga umwana amaze umwaka n'igice, kugeza ku mwana amaze amezi 28, kuvuga imyaka 2. Benshi muri abo bana batangura kwiremamwo ikitwa separation anxiety, bakumva ko bahorana n'abantu babarera canke abandi bantu. Anxiety ni ibintu bijanye n'ubwoba, mu gihe umuntu aba yagize ubwoba.
Iyi ndwara ya scorenophobia kandi ikunda gufata abana bafise ababitaho cyane, abana bakura bafinishwa, bakura bitabwaho cyane, ndetse babahoza kwijisho ku buryo hari ubwo baba batamenyereye abandi bantu, bikagera aho batinya abantu burundu, bikagera aho umwana yumva ko atinya abantu, bikagera aho umwana yumva yisanzuye. Iyi ndwara ya scorenophobia ifata abana ku kigero cy'ibice 2 kugeza ku bice 5 kw'ijana by'abana. Ibi bishatse kuvuga ko umwana umwe mu bana 20 aba arwaye iyi ndwara. Ifata cyane abana bari hagati y'imyaka 5 n'imyaka 6 canke 10. Ikinyamakuru ca Everland Clinic twakuye ku iyi nkuru ntabwo kigeze kivuga neza impamvu zitera iyi ndwara. Bo baranditse bati nubwo hari izo twavuze ariko yamara rimwe na rimwe ntabwo icyateye iyi ndwara ku mwana kenshi cyoroha kumenyekana. Bimwe mu bigaragaza nk'impamvu zishobora kuba imbarutso y'iyi ndwara ni ubwoba cyangwa guhohoterwa yokorerwa, cyangwa hari ibyo atabona, kuba atabushobozi bafite muhira, kuba yarigeze gusezerwa n'abandi bana ku ishuri cyangwa gutwa n'abandi bana ku ishuri, kuba kwitwa n'abandi bana, gutinya guhanwa n'abigishwa kubera agira ingorane mu kwiga. Ni impamvu nyinshi zishobora gutuma yanka ishuri. Ibimenyetso byayo ku mwana. Bimwe mu bimenyetso bishobora kugaragara ku mwana yanse ishuri ni kubera iyi ndwara ya scorenophobia harimo kurwara no kumeneka umutwe, kuribwa mu nda ndetse n'ibindi. Ababyeyi bakwiriye gukurikirana ku mibereho y'abana babo bakiri bato, na cyane cyane ku buzima bwabo, bakabaha ibyo bakenera. Uko iyi ndwara ikira no kuganiriza umwana utamurya umutima, ndetse ukamufasha kumukuramo ubwoba kuko iyi ndwara iva ku bwoba, ndetse ukanamuhanura, ukanamwereka yuko ibyo bintu ariko aratinya atari ibyo, ari ibintu bisanzwe, bigatuma ubwoba bumushiramwo we. Iyi ni indwara ishobora kuvurwa igakira mu gihe umuntu abimenya hakiri kare, ntanasamare, amenye ko arwaye iyi ndwara, agakurikirana umwana wiwe. Mwakoze ko mwatwumvirije. Mbese iyi ndwara hari uwo uzi ayigwaye, cyangwa uwo afite umwana ayigwaye, washobora kumurika ikiganiro, ushobora kumusangiza ikiganiro akacyumviriza, kugira ngo ashobore kumenya ibintu byinshi kujyanye no kuri iyi ndwara, ndetse n'ukuntu ashobora kuyirinda. Ndanagusaba gukora subscribe cyangwa se abone mutarayikora. Nimba warayikoze nawe ushije ko jeme pagita na commentaire, unabisangiza n'abandi ko nibenshi bashaka kubimenya, bafise abana bashobora kuba bafise ikibazo nk'iki, bashobora kuba bafise indwara ya scorenophobia. Muzaba mubafashije benshi nimwabisangiza abandi. Murakoze.